Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebwe nkwanyu mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye kandi ahambaye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, niyo tugira ngo tubashikirize wifuza kuzajya bamo mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico ubusabwa nta cindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ubwo koko abantu M23 iherutse kwerekana n'abasirikare b'u Burundi ni ikibazo abarundi batari bake bariko baribaza muri no minsi, mu gihe leta y'u Burundi ibandanya kuguma mu gacerere ntigire icyo ikora kugira ngo igaruze abasoda b'abarundi, aho amakuru dufise yemeza ko abafashwe mpiri na M23 bashika kuri 16, ariko leta ntaco iriko irakora ngo igaruze izo ngabo zayo. Iki kibazo ni benshi bagifise. Kugira tumenye ukuri twakibajije intwazangabo mu gisirikare ikorera mu biro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi ifise amakuru yuzuye kandi yizewe. Inyishu yaduhaye igira iti abo ni abasirikare bacu, ibyo bavuga ntituzi ingene babivuga bamerewe. Bimwe nibyo 100%, ibindi barashiramwo akantu k'ubwenge. Iyi ntwazangabo ntiyashimye kuvuga uko ako kantu k'ubwenge bashiramwo ariko nyine benshi bahise bagatahura. Abo M23 yerekanye harimwo uwo twari tumaze kubona yitwa Meransi Ndikumana. Uyu twaraganiriye nabiwe aho avuka ku musozi wa Kiga, komini Rusaka mu ntara ya Mwaro. Twaravuganye n'abo biganye, twararonse n'abasoda bakorana, twararondeye urutonde rw'abasirikare b'u Burundi na matrikire zabo zitandukanye. Ibyo Meranse Ndikumana avuga mu mwidondoro wiwe byose ni ukuri kandi nta kinyoma kirimo, ariko ikibabaje kandi giteye ubwoba kinatangaje nuko leta y'u Burundi igumya guhakana ko atabasirikare b'u Burundi bari muri Kongo. Babiri bashasha M23 yerekanye ni uwavuze ko yitwa Ferdinand Nzisabira na Caporal Chef Thierry Niyongabo. Aba nabo nyine twarivuganiye n'inshuti zabo, abo biganye n'abasirikare bahora bakorana. Turafise aho bava, turafise aho bize, turafise matrikire zabo. Twaraganiriye na bagenzi babo mu gisirikare batubwira agashavu bafise kubera ukuntu leta y'u Burundi itariko irakora ibishoboka byose kugira ngo itabare abasoda b'abarundi bafashwe miri na M23, ahubwo ikabandanya kongerezayo abandi basoda kugira ngo nabo bicwe kandi bicwe nabi cyane ku buryo bubabaje, mu gihe biboneka ko ataco bariko bararwanira. Nibyo ni abasirikare b'u Burundi. Ibindi bavuze ntaco tubivuga ko kugira ntitwongereze ingorane zabo aho bari. Twese ibyo twumva ni mu bihe nk'ibyo ntabyo tuzi. Leta y'u Burundi nibohoze ingabo zacu, kuko nitazibohoza irashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane. Amakuru twaraye duhawe n'intwazangabo ikorera mu iperereza ry'igisoda avuga ko mu gisoda bafise amakuru ko M23 yoba yarafashe mpiri abasirikare bashika muri 16 bose ikaba ibafise, ariko leta y'u Burundi ikaba ataco iriko irakora kugira ngo itabare abo basoda b'abarundi bari guhura n'ingorane zikomeye cyane. Ntibyumvikana ingene igisirikare kibona abasoda bacu bafashwe kikabyihoza. M23 yaratangaje ko yiteguriye kuvugana n'u Burundi kugira isubize abasoda babwo. Kubona leta ica iheberayo abafashwe biraca intege abandi basirikare babona uko bizobagendera ibishitse bagafatwa na M23. Ariyo mpamvu nyine abasoda nka bose bafise ubwoba bukomeye cyane, kandi bakavuga ko byanze bikunze bagomba gukuraho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko nta gaciro iha umusoda ngaha mu gihugu cy'u Burundi, naho yabahenze ngo abongereye agafaranga, ariko biraboneka ko atabakunda kuko arafasa amaraso yabo akayagurisha akabona amadolari, mu gihe
n'abafashwe mpiri ataco ariko arakora kugira ngo ababohoze. Ndabibutse ko nimba koko harafashwe abasoda 16 abategetsi b'u Burundi babariye ko amafaranga arenga miliyoni 320 z'amarundi, mu gihe bivugwa ko ku musoda wese arungitswe muri Kongo abategetsi bahembwa amadolari ibihumbi 5. Izindi miliyoni zisumba ngaho zarishwe ku basoda bamaze gupfira mu ntambara ya M23, ariko imiryango basize ntaco ironka kuri ayo mafaranga ngo apfume asigara arera impfuvyi z'abapfuye. Muri ino ndwi kuva ku wa kabiri abasoda baheruka kwicwa mu ntambara ya M23 bariko barahambwa. Uwabatanguriye yabaye Caporal Chef Jerome Kabura yashinguwe muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba ku wa kabiri. Abasirikare bahambwa ku munsi itandukanye no mu ntara zitandukanye kugira imiryango y'abapfuye ntihure ngo ivugane ku biriko biraba ku basoda b'abarundi bariko barahura n'ingorane zikomeye cane, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya kurundarunda amafaranga y'amadolari ayaguze nyine amaraso y'abasoda b'abarundi. Nta kintu kibabaza nko kubona ingene abakongomani batuka bano basirikare bacu, bagenda kwigurira igihugu kitari icabo, bagenda bambaye umwambaro wa Kongo n'idarapo rya Kongo. Ibyo bintu biragora mu busoda kubyihanganira, biranateye isoni cane. Barwana ingwano itari yabo, bapfuye Kongo ntibunamira, bafashwe mpiri abakongomani barabatuka ngo ni abagwanyi ba M23. None by'ukuri bariko bagwanira iki? Bariko bazira iki muri ico gihugu? Keretse ukwikunda kw'abatwara Uburundi babibonere amanoti bakuramwo, ariko birateye isoni kandi birababaje cane kubona leta y'u Burundi ataco iriko irakora kugira ngo ibohoze abasoda, mu gihe abarundi batandukanye babandanya gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose kugira ngo atabare ubuzima bw'abasoda, kuko natabikora arashobora guhura n'ingorane zikomeye cane, kuko abasoda barafise agashavu gakomeye cane, bakavuga ko naho yabahenze ngabongereye agashahara n'ubundi ari amafaranga bahoraga bibwa kandi bakaba barayibwaga abizi. Ariko igitangaje nyine nuko nyine bari bamwizeye ko agiye kubafasha, none akaba ari kubohereza muri Kongo kugira ngo bose bicirweyo, mu gihe ata kintu na kimwe kiriko kirakorwa kugira ngo atabare ubuzima bw'abasoda bafashwe mpiri na M23. Tuvuye ngaho ku makuru ariko aravugwa mu gisoda, twongere tusimbire ku makuru ari kuvugwa mu mugambwe uri ku butegetsi, aho abategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD bafise inyifato iteye isoni kandi ibabaje, yerekana ko igihugu cy'u Burundi gifise ingorane zikomeye cane, kandi yerekana ko nyine mu gihugu harimwo intambara ikomeye cane, kuko biratangaje kandi birateye isoni kubona umukuru w'umugambwe mu ntara yifata nk'umutegetsi akomeye cane, kugeza naho akenera abamukikuza bamucungira umutekano nk'umutegetsi akomeye cane asumba n'umukuru w'igihugu. Burya umukuru w'umugambwe mu ntara ni umuntu abangamiwe cane mu mutekano wiwe. Ni igiki umukuru w'umugambwe aba yicura mu ntara ku buryo akenera abamukikuza batera ubwoba gutya, canke niko kwerekana ko ahambaye? Uyu ni Alexandre Ngoragoze arongoye CNDD mu ntara ya Shasha ya Bujumbura, aho yari ku mpanda akikujwe n'imbonerakure zambaye ibikoresho by'inzego z'umutekano. Ico abategetsi benshi batazi nuko amasanamu nk'aya yerekana ko atamutekano bafise mu karere barimwo nyine, ariho nyine benshi bavuga ko mu butegetsi harimwo ikibazo gikomeye cane, kuko abategetsi bose bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bifata nk'abari mu ntambara, ariko benshi nyine bakavuga ko babikura kuri Reverend Kuriyo arongoye umugambwe uri ku butegetsi, kandi abenshi bakanemeza ko n'ubundi atamutekano uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariyo mpamvu nyine bifata nk'abari mu ntambara. Tuvuye ngaho amakuru yacu tabandanize ku nkuru ijanye n'ibiri kuvugwa mu gisata c'indero, aho abanyeshuri bashika 6,456 ari bo nyine batwaye inda z'indaro mu Burundi bwose kuva mu mwaka wa 2016 gushika mu mwaka wa 2021. Ubukene, abagoba, izo baragiye, ubushurashuzi buba hagati y'abanyeshuri, abana bahahabukira ibintu bizimbye birengeye ubushobozi bwabo, ababyeyi batakwironka umwanya wo kuyaga n'abana. Ibyo ni bimwe mu bituma abana bahohoterwa mu kubakorera amabi atandukanye.
iryo kubagurwa ni naryo rituma haba inda z'indaro, indwara zifatira mu muhimba by'irondoka, urupfu, guheba amashuri, gusambuka kw'imiryango n'ibindi nk'uko bimenyeshwa na gashirahamwe Gasiye wo mw'ishirahamwe bafashe bige. Uwo muyobozi akavuga ko habaho kurondera no guhana hisunzwe amategeko abakoze ayo mabi kuko bimonogoje kandi bikaba biriko biratera ingorane zikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu Burundi bwose kuva mu mwaka wa 2016 gushika muri 2021 abanyeshuri bashika 6,456 nibo batwaye inda z'indaro. Muri abo 4,902 ntiramenyekanye ababatwaje izo nda, nayo abarenga 1,000 baramenyekanye ko bakoze ico caha ariko ntibafatiwe ingingo zishimiye kugira ngo bahanwe. Mu gihe abashika 57 gusa nibo nyene bapfunzwe bagirizwa ico caha cyo gushurashuza abigeme. Mu kiganiro cyo guhanahana ivyumviro byo kurwanya amabi akorerwa abanyeshuri, umwe mu batwaye inda kandi akibaruka ari ku ishuri yashinze intahe yemeza ko watwajwe inda ahura n'ingorane nyinshi kandi zibangamira umwana avutse ndetse na nyina. Yongeye aravuga ko mu kibano canke ku ishuri barakubagurwa kandi bagafatwa ukutariko kuko nyine baba bagirizwa ibyaha bitandukanye. Abari muri ibyo bikorwa by'ishirahamwe bafashe bige byo kuri uyu wa 14 ukwezi kwa 11 2023 basabye ko habaho ingingo zikomeye zokingira abanyeshuri nayo abahuye n'izo ngorane bafashwe kandi habeho amategeko abashigikira, habeho ikiringo cyo konsa ndetse n'abana bahuye n'ibyo bibazo bumvirizwe neza kuko ntago baba babigizemwo uruhara. Abarezi, abakora mu butungane, abamenyesha makuru n'abari mu bindi bisata biyemeje umwe wese guterera kugira ngo amabi akorerwa abanyeshuri agabanuke kandi wakoze ayo mabi ahanwe ku buryo bukomeye cyane kuko biramaze kwibonekeza ko byamaze kurenga urugero. Amakuru yacu tuyabandanize mu ntara ya Rumonge aho abantu 4 barapfuye, inzu 47 zirasambuka n'amahegitari aharurwa ku gihumbi mu kiyaya c'uruzi Murembwe arononekara bivuye ku mvura nyinshi yaguye kuva mu kwezi kw'icenda. Ibyo biharuro nibyo mu makomine ya Rumonge, Bugarama, Muhuta bitangwa n'umurwi w'intara ujejwe gukinga no kutabara mu gihe c'ibiza n'isibi. Ubwo murwi umwe mu bapfuye yaguye ko n'inzu, abandi basenyukiwe ko n'umusozi ururutse bivuye kuri iyo mvura nyinshi. Hagati aho abanyagihugu bo mu kunkengera no mu manuko bw'igisagara ca Rumonge baratabaza ngo bahagire igikozwe. Bavuga ko batinya guhitanwa n'imyuzurira y'uruzi Murembwe igeze muri makaritsiye ya Birimba na Kanyenkoko. Musitanteri wa komine Rumonge avuga ko ari kurinda ko ishirahamwe Shiko ryatsindiye isoko ryo gusanura ibarabara ry'igihugu nomero ya 3 igice ca Rumonge Nyanzarake ritangura ibikorwa rigakora akazi kose. No ku mutumba Mutambara baratabaza, inzu 40 zaradengewemwo amazi, abantu 4 barara ku biro by'umutumba kuko inzu zabo zuzuyemwo amazi nk'uko mu ntwaro kuri uwo mutumba babimenyesha. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, ariko mu kandi kanya kari buze hari amakuru ahambaye cyane kandi ababaje ari kuvugwa mu mugambwe ku butegetsi CNDD aho benshi bemeza ko ibara ryaba rigiye kugwa. Ayo makuru nyine turiko turayakusanya kugira ngo tuze kubashikiriza amakuru yacu, hanyuma wewe ubusabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi byonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu nakagaruka.